ndasubiye kandi kubiyegereza ikiganiro cyacu ni gishasha cyitwa Cloud of Witnesses Nuée de Témoins. Ni ikiganiro kizogaruka ku baautori batandukanye aho biciye mu nyandiko n'ama ministries yabo bagize interano idasanzwe muri kahise k'ishengero. Dutewe iteka kuri uno munsi dutanguriye ku mu auteur très favori wanje Martyn Lloyd-Jones. Muri kino kiganiro ndi kumwe sumu guest mugabo numu co-host kubera kino kiganiro turaza kugisangira. Je Muranzi Pastor Nikiza Jean Apotre ndamusabe abibwire gatonya. Nanje nitwa Hippolyte Ndayirukiye. Urajeje musanzwe mumenyereye muri sera ari kumujya ngabo kandi afite ingabire zitandukanye. No musa akaba yatubereye umusomyi mwiza kandi no mu bindi biganiro biri imbere tuzogaruka ku gitabo cyitwa Joy Unspeakable cha Martyn Lloyd-Jones. No musi turamuvuga ko gatonya tuvuge gusa no gitabo mu buryo rusange, hanyuma mu biganiro bikurikira tuzokwinjira mu idonido digitabo. Iyo tuvuze Martyn Lloyd-Jones tuba tuvuze umuntu yagize influence idasanzwe ku bantu uno munsi bazwi cyane. Kumbu uno munsi ushobora kumva umenga Martyn Lloyd-Jones ntawuzi, mugabo uramuzi John Piper, uramuzi MacArthur, uramuzi Tim Keller. Abo bose n'abantu babaye heavily influence na Martyn Lloyd-Jones, lourdement influencé na Martyn Lloyd-Jones. Musi wa mbere Jay Paka yumviriza Martyn Lloyd-Jones ariko arigisha, yavuze ati sinari bwumve ubutumwa nk'ubu. Ashinga intahe mu nyuma avuga ati umunsi numvirije Martyn Lloyd-Jones byahinduye igicapo cyose nari mfise ku Mana, ku ishengero, ku butumwa bwiza. Ati mu buzima bwanje bwose ndiho sinigeze mpura n'umuvuga butumwa nka Martyn Lloyd-Jones. MacArthur musanzwe mumenyereye avuga ati c'est le plus grand expositeur de la Bible du 20e siècle. Tim Keller avuga ati nyimba ari umuntu yanyigishije kwiga igisomwa no gitumbereza ku bantu ndiko ndabwira ni Martyn Lloyd-Jones. Vya John Piper ntitwenda kubisubiramwo, igicapo ciwe yari afise kuri Mpwemu Yera, ingena tahura umubatizo wa Mpwemu Yera, ingena tahura kuvuga ubutumwa mugabo ubwenge bwakijwe n'umuriro wa Mpwemu Yera. Ijambo ryakunda kugaruka ku butumwa bwiza ingene yigisha Martyn Lloyd-Jones. John Piper ntitwenda kuvuga byinshi, yakunda kuvuga ati yakoya mugize ko influence idasanzwe kubijanye no kugira guhuza gicapo cha Mpwemu Yera n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera, gutahura umubatizo wa Mpwemu Yera muga mu buryo bushingiye mu ijambo ry'Imana. Ngena mwigishije ku expose Bibiliya mugabo kandi no kurondera ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ijambo ryakunda gukoreshwa muri prédication za Martyn Lloyd-Jones, la logique sur le feu, logic on fire. Uravye ingene John Piper yigisha arafo ari enraciné dans les écritures, ariko na passion yiwe yose n'inkomezi ziwe zose. Ibi vyose vyerekana influence ya Martyn Lloyd-Jones kuri ministère de prédication ya John Piper. Twari kubana yatuvuga abandi benshi mugabo tutarashika kure. Mbega Martyn Lloyd-Jones ninde muri make? Hippolyte dufasha. Martyn Lloyd-Jones ni umuprédicateur, azwi nk'umuprédicateur mugabo afise formation nk'umuganga, c'est un docteur. Yabaye diplômé muri médecine muri hôpital yitwa Saint Barthélemy Hospital yo muri Pays de Galles. Yavukiye muri Pays de Galles nyene muri village yitwa Langeito, village gizwi cyane ifite amateka mu bintu vyerekeye ikanguro canke ifite héritage spirituel izwi cyane kuva kera muri kahise k'abaseltike baba muri ivyo bihe. Mbere n'iryo zina ry'iyo village Langeito bagiye kuraba préfixe lan ishobora kubisigura communauté chrétienne canke paroisse canke église. Muri make na ka village kazwi cyane mu bintu vy'impwemu.
nihavuka hanyuma alors c'est un médecin yabaye diplômé muri hôpital nari mvuze ya Saint-Barthélemy aho yari umu assistant yari assistant umu docteur royal mu médecin royal yitwa Lord Horder hanyuma niyo akorera mugabo maze gukwiza imyaka 28 aca yumva umuhamagaro aca siga iyo carrière yari prometteuse hanyuma aja kwita umuhamagaro wo kumupastori vers les années 1927 hanyuma aze ko yawitavye asubira hamwe yahora muri Pays de Galles ego yagarutse mu Bwongereza ngira mu nyuma yaje kuba umuntu uze umupastori muri village nyene muri aho yari umu assistant pasteur umupastori yitwa je pense Campbell Morgan. Non, Campbell Morgan je crois ko ari Westminster. Oui, voilà. Yitavye umuhamagaro, c'est vrai. Aho yari gihe yari agiye ku assistant pasteur avec 40 Marika yigeza imyaka 40. Je crois cita umuhamagaro acimanza gusubira wabo muri Pays de Galles. Arakorerayo nk'umupastori. Arakorera nk'umupastori mbere inyigisho ziwe kuvyerekeye arazwi cyane kuri prédication par exposition. Kandi byarinteresheje abantu muri ako karere mu bumanuko bwo muri Pays de Galles à l'époque. Bon, voilà, merci. Par après, amaze gukwiza imyaka 40 curieusement aniho yaja kuba umu assistant pasteur muri Westminster Chapel. Aho yaba umu pasteur assistant wa Campbell Morgan. Hanyuma par après 3 ans 4 ans après acha abo pasteur principal aho yarazwi cyane mu bintu byo defendre cyane la sainte doctrine mu kuvuga la nécessité ya réveil spirituel no kuvuga cyane ku bushobozi bwa mpemu yera nkuko tuzobona ngiramo nitwamara kwinjira imbere mu ya politique kibazo nuko Campbell Morgan uwo yahavuyenza ku assistant mu bagasubirira yarazwi nk'umu Armenian ivyizerwa vyo kuje n'agakiza je crois que c'était pas facile de remplacer umuntu uri mu calviniste na wari mu Armenian. Oui, c'était curieux. Portachitse yaguma atsindagira le calvinisme. À l'influence Westminster muri direction ya calvinisme. Oui, voilà, alors oui, hanyuma bon yarazwi cyane mu byo twari tuvuze hanyuma yaranditse arazwi cyane ku bitabo nka The Preaching and the Preachers ma commentaire kuri Romain Ephésiens the Sermon on the Mount Sermon sur la montagne ibitabo yanditse we nkawe nk'umupsychologue spiritual depression. Really? Yeah, it's a great book. It's a great book. Spiritual depression. Yeah, it's causes hamwe it's n'umuti wavyo. Man, amitiyo nari ngiye kirondera. Nzoki gwa twe turajanga tugasoma nyine amateori ya c'est intéressant. C'est intéressant. Je crois que tu vas l'aimer. Wow. Alors arazwi cyane nk'umu fervent défenseur wa orthodoxie biblique. Kubera yaranagiraniye ndayiteguye accrochage malentendu yaragize icatahurije ko n'abagenzi biwe baba Puritain John Stott na J.I. Packer. On va y revenir là, c'est intéressant. Donc arazwi cyane mu guharanira la sainte doctrine ku buryo byashobora kumusepara bagahagarika gukorana n'abantu bari abagenzi bari bahuje byinshi imbere mu bijanye no gukingira kwizera Kristo mugabo kubera bo bari kubaharanira bari banse bon nazo kunza kubigaruka ko bari banse bo bumva umengo reforme yobera indani mu ishengero mugabo avuga ati ibintu bimaze kononekara tubanza kuvayo hama tukabitura inyishu video bo bakavuga ati turashobora kubigira turi indani hari abatwe twakongira turaza kwivuga ko peut-être pas après. Bon yaragize retraite yarahagaritse les années 1968 nibaza ko arafite imyaka yarafite vers 70 imyaka 69 yaciye yihotira muri ministère pastoral mugabo akabandanya yigisha yego no kwandika ibitabo no kuvoyager donc ivyo byose turiko turavuga
Yeah. Alors bon yahavuye yitaba Imana bien sûr ego yahavuye yitaba Imana muri 1981 yeah afite imyaka je pense 82. Ok. Merci kuri iyo sketch, biographical sketch ya Martin Lloyd Jones. Tugiye kurya conflit. Alors si kenshi abantu batatu bazojoint role ikomeye cyane. By the way, hari umukwe wiwe yarongoye umukobwa we Elizabeth. Yanditse igitabo cyitwa 5 Evangelicals umukristo wese akeneye kumenya. Muri cyo aravuga Martin Lloyd Jones wese uko wiwe akavuga J.I. Packer na John Stott. So aragaruka même sur ce conflit ngira mvuge ko aho abo bagabo batatu bose bahurira mu Bwongereza. Ubwa mbere Martin Lloyd Jones arabasumba hanyuma John Stott nawe nyine ari influent kandi bose bahurira muri IFES Intervarsity Fellowship of Students bariko barafasha ama université kudatwagwa na tendance libérale. Hanyuma umwe ariko arigisha cyane gose afite shengero na audience ikomeye All Souls kuri street ya Oxford. Ubundi nawe yari Westminster ariko arexposa shengero riri prestigieuse ririmo aba intellectuel abategetsi mu gihugu, shengero riri hafi y'ikirimba ca President Buckingham. Bose bari très influent. J.I. Packer aje kwiga Oxford, atangura kumva Martin Lloyd Jones ariko arigisha nko mu myaka ya 40 baca abagenzi bagahuzwa no guhurira ku ba Puritans no gukunda ba Puritans, bagatanguza conference annuelle ku ba Puritain muri 1950. Abo bantu bose bari très influent. J.I. Packer azava hinduka umwanditsi akomeye gose cyane, umwakademicien akomeye cyane. John Stott umuntu akomeye cyane, yarafashije mu vya Convention de Lausanne, umwanditsi akomeye cyane, yatangije n'amashuri ya theologie y'Imana. Mugabo iriya umuene wabo Martin Lloyd Jones amaze imyaka ari umu expositeur w'ijambo ry'Imana, ariko bose basa n'abahurira hamwe. Of course Martin Lloyd Jones yasumba imyaka 21 John Stott. Alors baca batanguza rero nuvuga nti urunani rw'aba evangelique kugira ngo bagire ubumwe. Mugabo igicapo cy'ubwo bumwe ntibagihuriza ko Martin Lloyd Jones acaza muri yo nama kugira ngo babahereze umwanya ngo bavuge ingene vision afise kujanye na unité y'aba evangelique. Niho yabatangaza kuko yaciye avuga ati jewe ibintu turimo sindabibona clair, ati mu by'ukuri abantu muri mashengero ariko arategwa na théologie libérale. Tuvuze théologie libérale niyo courant y'ivyizerwa yahereye mu kaminuza ya théologie y'Iburayi États-Unis. Usanga abantu bitwa ngo n'abakristo n'abateologie abakristo mugabo batizera ibitangaza biri muri Bibiliya, batizera ko Mère Rouge yigabe nko kubiri, batizera ibitangaza biri mu ma évangile, batizera incarnation ko Yesu yavuze atagicumuro, batizera ko yazutse mu bapfuye par un miracle n'ibindi bitandukanye. Ugasanga tout ce qui est miraculé dans la Bible baramaze kurishira ku ruhande. N'abantu bari plus influencés par la science gusumba donc kuba objectif mu ijambo ry'Imana no kwizera ijambo ry'Imana rivuga. Arabisha bitangura kwinjira mu mashengero ya Anglican. Hanyuma nawe Martin Lloyd Jones abona ko bobanza bagasohoka muri aya mashengero ariko arategwa n'izo nyigisho z'ibinyoma. Ariko John Stott acahaguruka akamuhaririza muri yo nama rimwe abantu barenga 1000 baserukiye amashengero atandukanye, akamuhaririza ati wewe ivyo kuravuga ntibishikiwe na histoire, ntibishikiwe na Bibiliya. Ati muri Bibiliya ishengero ry'Ikorinto rimwe amakosa riri kimwe Paulo ntabwira abantu ngo basohoke, kandi historiquement simbona yuko ico kintu kirigera kiba. Deja muri Anglikani baracafise ama texte ari biblique nka les 39 articles the Book of Common Prayer. Turacakeneye gukorerayo no kuzana impinduka mugabo tutarinze gusohoka. Bacamera nk'abadakorana neza ku buryo Martin Lloyd Jones acava muri izo nama zabo nayo ma alliance yabo. Kuri J.I. Packer nayo ntibavyumva kubwo nayo yari mu Anglican, mugabo wewe acabandanya apusuva un ecumenisme izo havigatera ibibazo. Kuko mwaka wa 1970 hasohoka agatabo kitwa Growing into Union. Ni igitabo cyandikwa n'abateoloji babiri b'Abanglika n'abateoloji babiri b'Abakatolika. Muri abo babiri b'Abanglika harimo J.I. Packer, aho barondera un rapprochement doctrinal hagati y'Abanglika hamwe n'Abakatolika. Maze gusoma ico gitabo Martin Lloyd Jones yarababaye gose cyane.
yaramubwiye ati birambabaje cyane ku buryo numva ntakeneye no kuda kubona muri ivyo bikwane y'ama conference twara dutegura y'aba Puritans ati kuko numva abantu baza muri izo conference badashobora kutahura ibintu nkuko babitahuye isangira ryera amasacrement na cyane ingene la doctrine de la justification itari claire muri ico gitabo muri ico kiganiro mwagiranye n'abateologie b'abakatolika la justification par la foi. L'ecuménisme si tu veux kugira Paul dikora dukurikirana bahuriza ku bintu bitatu nyamukuru ko Bibiliya ari ryo jambo ry'Imana ko Yesu Kristo ari we mwami kandi umukiza hamwe no muri credo kwemera kw'intumwa no kwinike abanglikani barabizi conseil de Nice canke na conseil des apôtres. Les trois bazahurizwa donc c'était une façon de rapprocher les mouvements chrétiens donc kuvuga les protestants, les catholiques et les orthodoxes. Donc voilà, c'était juste kugira ngo je crois que Martin Luther yavuga ati buhoro dusanga yama doctrine cardinale ya réforme mutangura ku compromising kuri ayo doctrine murondera injuste milieu ituma l'évangile taba explicite. Birababaje ko ku muntu yahavuye yandika Knowing God n'ibindi bitabo byinshi nka J. Packer yagiye yikomprometa muri yo sens. Alors muri 1970 bace batandukana kubijanye n'amakonference bahora bategurana hamwe mugaye kibaje nuko muri 1994 J. Packer va choquer le monde mu gusinya ECT yari document ivuga Evangelicals and Catholics together amaze gusinya ECT muri 1994 anaje tangura kwibaza nimba by'ukuri l'appel ya Martin Luther yo gusohoka muri Anglikane si c'était pas un appel il est prophétique uko biri kose ishengero ryatagaje akaryo ko kubona abagabo batatu bakomeye John Stott, J. Packer na Martin Luther bakorera hamwe kugira ngo bubake ishengero. Sinzi ico kintu ngene ucumva natwebwe ahantu ariko haraza buhoro umuco wa théologie réformée harabaye ivyo bibazo mbega turagumayo mbega turasohoka bigenda gute sinzi politique nko kuri nk'iyi nkuru ya John Stott, Martin Lloyd Jones na J. Packer cindaza kuri uriho muri ico gihe bari gufata position ya John Stott ko mu Anglikane bon nivyoroshe au fait quand même icifuzo cyari ciza icifuzo cyo kurondera unité kugira ngo quand même ivyo duhurira ko bikomeye ivyo twese nibaza ko dukwiye kubiharanira ko quand même ibiri secondaire bitobuza ko dukorana mugabo ikibazo nuko nivyo hama hari hagatandatu guca we exagera ugasanga na vya bindi biri primaire utanguye kubidiriwa niyo revolte nibaza Lloyd Jones yagize hari gero usanga wagoswe ugasanga wagiriyemo n'ubu hariho n'ubu ecumenisme no biracahari je sais que les anglicains bene wacu n'abakatolika barafise cadre bahuriramwo singomba kwidebata ko mugabo ko biri kose ntibivyoroshe le désir yo kugira l'unité dans la foi ni nziza mugabo hakwiye abagabo nka Martin Lloyd Jones bakwiye kwamaho bari très sévère nibaza mugabo est-ce que l'émission yose yo appel ya Martin Lloyd Jones yo gusohoka mu ishengero riri twoyita mixed denominations n'amashengero ku ruhande rumwe afite ibyo yigisha by'ukuri ku ruhande rumwe avanga n'ibitarukuri tuzita mixed denominations. Est-ce que Miss yose la solution no gusohokamo est-ce que iyo désir ya John Stott na J. Packer yo ku influence shengero from within est-ce que mwe ntibikenewe mu kucishura no kwisunga ntuze ivyo naravye ku CH Dodd arerekana ukuntu ushobora kuzana la transformation de l'intérieur avuga ati uidentifier ntushobora guhindura ibintu danko rimwe muri abantu nk'abo baba bamaze gutangura kudiriwa bimwe mugabo ukabona non plus na rimwe na l'essentiel barayifise mugabo hari bindi bongera ko bidakenewe canke bishobora gukomprometa bimwe biri essentiel avuga ati wohera ntiwocuvayo mugabo ugarondera changement de l'intérieur uri ndani ikibazo ni bivana biragoye twese twarevuriye mashengero nyene biba bimeze nko usanga hari amashangement bakenewe mugabo solution no kubihindurira indani cyangwa ndavayo ndabihindurira hanze biriderika igihe abafata ingingo baba bari bien intentionnel
je nibaza ko bishoboka mu gihe mushobora mu gihuriza ku biri essentiel mukavugana mugabo il faut savoir aussi ni ryari vyanse aho rero vyanse je numva naje noshigikira je nkavuga ati kugumana nabo bisiga ko naje ndiko ndakomprometa ukwizera kwanje là je retourne alors no mu vyakozwe n'intumwa igihe Petero na Paulo bagiraga conflit bagiye je pense hari Antiochia hanyuma Petero umuyuda w'inyamo akifatanya n'abandi kubera yizeye Kristo bari kumwe na Paulo muga intumwa z'i Yerusalemu baje ba Yakobo baje kubagendera ya Antiochia Petero agashatangura kugomba kwigira nkaho mengo kugarukana agatrace k'ubuyuda ati Paulo bicira mushoka il a été très sévère kuri Petero nibaza ko sinzi ko yamuruta je pense ko yamuruta nibaza ko ego yaramuruta naje yarabonanye na Yesu uretse ko na Paulo yeretse yamaranye igihe na Yesu ahantu tutazi mu mwireye ku mugabo uko biri kose nagomvye kuvuga iyo sévérité Paulo yakoresheje avuga ati wewe iyi nyifato uri kuragira kare kutari kurayiga donc au fait wizera iki au fait nibaza iyo sévérité simbi igihe rero urashaka kwigirira indani kudefanda ibiri vyo mugabo ubonye l'essentiel itangiye je nuvuga gusohoka ntawo cavuga ko Martin Lloyd Jones yivumbuye parce que les raisons c'est l'essentiel de la foi itangiye kuba boycotté je no kura meza ari jewe alors je crois que la réponse c'est hari gihe Biridelika, ce n'est pas aussi clair. Hari gihe bishoboka guhindura ibintu from within. Hari n'igihe bikenerwa gusohoka. Nyaze ko lo timing iva naho sindabumwe kwavuga mbega uyu muntu ashaka guhindura ibintu within afise igihagararo kingana gute. Afise ikibanza kingana iki muri denomination. Afise autorité yo guhava influence. Aho hantu ivyo ariko arakora ariko biragira impact vy'ukuri cyane biri mu mutwe. Ariko biragira impact. On dirait que l'histoire a fini par donner raison à Martin Lloyd Jones. Uravye Jay Parkingen yagiye aradekona ku bijanye na ecumenisme ku rundi ruhande na John Stott ubwo nahagunye muri Eglise Anglicane buhoro iyo ahantu hatebeye gose cyane sinzi yuko utisanga navyo ibintu ushaka guhindura wewe ko bitakorera ku influence parce que ingene John Stott yatahura l'enfer par exemple il croyait en l'annihilationnisme ko abantu mu muriro bazosha bagatokombera bagahera mugabo batazohanwa éternellement niyo ndayibona ko ari trace ya théologie libérale peut-être atari kugumana nayo iyo yideconnecta kuko ahantu uhagumye umwanya muremure uratibukiye imprenyana uratibukiye imprenya pas exactement nkabo mugabo wewe wivira ko kurabihindura mugabo bari guhindura buhoro so abasho kubona influence ya théologie libérale gato kwa John Stott dans certains écrits ama move j'ai pas qu'à aragira ukabona yuko son ecumenisme itanda vraiment vers l'extrême kuburyo umuntu atavuga yuko Martin Lloyd Jones n'avait pas raison. Nico gituma nagumye ngaruka kuri je exemple yo kwa parce que mbona mengo irafise aho bigomba guhura kubera Petero urabizi n'igihe Imana igomba imuhamagara imwiyereka mu ndoto mbere kuja kwa Cornelio ivyo yamweretse bijya bikoko bibujijwe mu vyagezwe vya Mose hamavuga ati oya jewe je sishobora ivyo urabona ko mu nzozi arumva ko ari Imana irikira mubwira wakiruje bati wapi kamwe urumva ko yari umuntu kitiye mboku ala foi judaïque naho mu nyuma havuye anyugwa n'igihe ajya kwa Cornelio kuntu yaprocha kuri Cornelio navuga ati urabizi ko je ntari nkwiye kuba ndi ngaha mu bisanzwe rero nabunyarutse duheze sur la scripture. Anyways, biragaragara ko aussi les premiers apôtres, donc la première communauté qui était judéo-chrétienne, vyabagoye gusohoka muri judaisme. Wamengo bizeye Kristo neza mugabo haraka trace ka judaisme kandi karisika gukomprometa kwizera ru Kristo kuko uravye Petero bari Antiochia deja hanyuma yamaze kwerekana yuko kuko igipsuma Paulo yamukariye vyarafecta l'évangile en soi wase kwifatanya n'abanyamahanga kwera impamvu kanaka atari kubifatiye kwizera ru Kristo mugaje juste kwera umuyuda finalement urishye ko wizeye ubutumwa uko buri kose nibaza ko Paulo il était sévère kandi il avait raison naho umuntu wacumengo
byamukariye kandi heureusement Petero quand même nk'umuntu yuzuye mpemu yera yaroroshe ntihagaze ko ngo ashwane yaravuga ati voilà sorry igano cabaye kirekire mugabo birashika abantu bose bafite umutima w'Imana bagatandukana. Paul na Barnaba, George Whitefield na John Wesley, Martin Lloyd-Jones na John Stott na J.I. Packer, jewe nande birashika tukazovala. Anyways mugabo on apprend de toute cette histoire. Mugabo tubeko kitabo cacu ca Joy Unspeakable. Actually Joy Unspeakable unyibutsa sous-titre yacu. Yeah, sous-titre. Titre ni Joy Unspeakable, mugabo titre ni Power and Renewal of the Holy Spirit. Kiri gitabo mbe. Okay. Silence. In the Holy Spirit. Power and renewal in the Holy Spirit. So kitabo kivuga Joy Unspeakable mugabo in fact kigaruka sur la puissance du Saint-Esprit et le renouvellement dans l'esprit. Et le renouvellement par l'esprit. Alors naho umwana w'umureforme rero mu expositeur de la Bible agaragaza sur la doctrine du Saint-Esprit n'uruhara rwa mwemera mu buzima bw'uwizera no mwibango. Alors quand il va faire ça, bien sûr c'est un livre itangura gusohoka en 1984 ubwa mbere beze comme une série de 24 sermons. Atangura rero yerekana ingene ku ruhande rumwe harama abus mu makan yari ahari ico gihe. Le camp réformé bizera yuko umuntu kubatizwa muri mpemu yera bisobanurwa ku muntu kuvuka ubwa kabiri. La nouvelle naissance c'est ikintu kiba presque au niveau inconscient, mais le baptême du Saint-Esprit dans la Bible c'est ikintu kiri experiential, ikintu kiri expérimental, c'est ikintu kiri inconscient, c'est ikintu mu expérimenter inconsciemment de l'intérieur, ni ikintu qui bouleverse la vie. Avuga yuko uwo bibaye ko arabimenya n'abandi barabimenya. So ku ruhande rumwe arabisikanya na camp réformé sur ce point là. Ku ruhande rumwe hariko aravuka le mouvement charismatique pentecôtiste, il insiste sur le parler à langue, mais pour lui le parler à langue c'est pas obligatoire. Birashobora kuba canke ntibibe. Mais ce qui est important nuko hari l'assurance, une grande assurance, la joie et la puissance. Igaragara mu buzima. Mbere wanashaka il va même trop nakavuga ati si mission umuntu aronse ce genre de baptême acha hinduka umutagatifu uwera. Si mission c'est rucubijanje na sanctification iwe icija ku rundi rugezo rudasanzwe. C'est une expérience mani muhaye kugira imuhereze un sentiment il est très profond de sa présence. Ils ont bouleversé même tout son ministère. None radije ko hayahagira akavuga yuko bashobora kubati donc ubwo bushobozi bukakuzako hanyuma se après un certain temps bikikupa bigahera nihagaruka kuri muri ico gikorwa cyo kubatizwa muri mpema agumana la souveraineté y'Imana ni yidesida ryari biba n'igihe bihagaze ntiba bisigura ko waguye kuko nouvelle naissance iba ivyo tubivuga muri domaine de définition n'abavutse bwa kabiri abatavutse bwa kabiri nabo sibo vyerekeye mugabo kubwo bushobozi uko kwasiza muri mpema yera bibaza ko ni Imana imenya ryari biba mugabo akantangaje kananshotse nari nzi ngo noba ntomboye igihe birashoboka ko ubwo bushobozi ubwo buzima buhindutse numva muri jewe n'abandi bakabona ko ma vie est en train d'être transformée mu buryo bugaragara il vous témoigne à la puissance du Saint-Esprit. Un certain moment bishobora kugaruka à l'état initial yarabivuze nyine zarabiprise ku buryo udashobora gukekeranya. Effectivement tuko turavuga ama experience ari spéciale Imana ihereza uwizera ariko arahura na mpemu yera n'ingene bice bitransforma ibango giwe n'ingene exerce les dons spirituels. Hariho moment ya mbere ya momentum ikomeye cyane ari nayo habanye na explosion. Hariho na mu nyuma novuga nde ubuzima un peu régulière butari obligé kuba caractérisé par spectaculaire cet aspect dramatique. Mugabo ko il y a aussi la possibilité yo kubandanya dusaba kuzura mpemu yera selon les besoins zigenda ziza imbere yacu ko au lieu que les pentecôtistes parlent il y a baptême du Saint-Esprit comme la seconde œuvre de grâce. Pour lui le baptême du Saint-Esprit c'est pas seulement la seconde, ça peut être la troisième, la quatrième, la dixième. Là aussi, attendre au pentecôtiste, oui, dans un sens, c'est une seconde œuvre de grâce. Je crois que vous habité par le Saint-Esprit. Mugabo, ou tel expérimentation,
la plenitude ya mpemu yera iza kurangwa n'umunezero uri unspeakable kujya Petero avuga ati ntimwamubonye et pourtant braba muzuye umunezero w'ubwiza butovugwa akavuga ya assurance mbere hava yitiranya kubatizwa muri mpemu yera no gushika k'ikimenyetso na mpemu as a deep experience kidodo ahaza gutandukana n'abareformed benshi mugabo agahuza n'abapuritans bamwe nka Thomas Goodwin n'abandi navuye nandika no article ya Sabane n'uvuga sur la purité barafise une tendance charismatique au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Alors Martin Lloyd Jones, il va choquer tout le monde, il va choquer les réformés, il va choquer les pentecôtistes. Ou à vous qui nous souveraineté, les pentecôtistes charismatiques ont une façon de manipuler l'expérience. Donc là, vous giriki, ou avocat, il qu'il mani tanga dans sa souveraineté. Mais ça veut pas dire que tu as le droit de aravuga ko dukwiye kubirondera dukwiye gusenga saba mugabo ko tubironka ni Imana turabirondera turabisaba turavyifuza tukabana yatwizira kandi twumvira tuyatureka Imana ikazokora mu gihe agikwiriye mbwa aravuga ingene abantu bose hari abantu bamaze igihe bariko barakorera Imana bataragira iyo experience novuga nti bouleversante yo guhura na mpemu yera n'igihe bahuye na mpemu yera ingene vyazanye itandukaniro ridasanzwe. Alors là il va parler dans cases menshi ari historique menshi cyane igitabo kiri riche mu témoignage atanga amanuzi yo muri Bibiliya ama exemple menshi muri Bibiliya nayo muri histoire de l'église donc c'était vraiment très riche. C'était très riche. Alors je crois que au quoi progresse dans le livre, je crois que c'est comme si agitangura arerekana comme ça shaka gufata ijya case ya Robert du Saint-Esprit ariko arayisigura akerekana ko bifitanye isano n'ivyo intumwa zabayemmo église primitive yabayemmo abantu muri histoire de l'église babayemmo les pères de l'église les réformateurs et les puritains akerekana maka historique mugabo kuri duhanda akerekana dans la Bible mugabo muri partisans nyuma agenda akerekana les implications pratiques du monde qui a expérimenté ce baptême du Saint-Esprit. Je crois que muri Makenya nivyo tuzovuga ko tugarukako chapitre par chapitre tout ça tu l'exposa ingene gitabo ca Joe unspeakable arasunya kandi cyane yuko umubatizo wa mpemu yera objectif il est essentiel niyo gushingira intahe Yesu Kristo. C'est pas nécessairement la sanctification. Parce que là, il faut faire vraiment la people are expecting. Alors, abantu benshi baramwitsanije n'ibyo bita Keswick movement, hari movement ariko iraza yitwa higher life movement, ni movement yensita sur la sanctification. Muganga avuga ati hari experience dramatique umuntu agira agaca agendera hejuru y'ivyaha vyose. Ano musi bumvise ingene Martin ariko aravuga ingene hariho une experience meze nka crise iri dramatique ishikira umuntu yamaze kwakira mpemu yera mugabo igaca ihindura ministère yiwe abantu baravyiteje na Keswick insiste kuri sanctification ini presque miraculeuse mugabo Martin Johnson ahubwo insiste sur le service surnaturel hari nayo mpamvu avuga ati Yesu avuga ati genda murindire bwa bushobozi mpemu yera niyo abaza ko muzobivyabona byo kushinga so icegeyo biri lié na exercer le ministère de façon surnaturelle. Je crois que oui, c'est bien de le souligner kubera la tendance évidemment y'aba charismatique même n'aba pentecôtistes niyo ko mengo ni juste spectacle canke kwinjoyinga iyo experience iri interne mugabo agaragaza yuko uko wiyumva insiste ni experience umenya ko wagize n'abandi bakabimenya donc igamije kugushinga intahe Yesu Kristo. Donc ivyo bitangaza n'ubwo buzima buri spectaculaire c'est pour témoigner la puissance de ubushobozi bwa Yesu Kristo ko rero twabahaye avangu ihagije mu biganiro bikurikira tuzongera chapitre par chapitre nizere yuko muzoba muri kumwe natwe Hippolyte abaheza ijambo kanyuma ko kuba motiva kuzobandanya mu dukurikirana cyo turangiza ikiganiro mboje nibaza jewe kugisoma j'avais l'envie kandi no Imana ntiranyishura ububizi yawe yaranyishuye mugabo naje ndacasenga ndondera ko Imana yongendera ikampa ubushobozi bwa mpemu yera cyangwa baragendewe kera bice birazima ubukere kurondera indi inshinga twumve gashi barabimbwiye ati wewe waraherewe barabimbwiye mugabo muganda kijijwe
ngandi ndakijijwe kandi uri habité par le Saint-Esprit. yego kandi mpemera wa muri jewe mugabo ubwo bushobozi buri spectaculaire na sinobesha ngo ari ibintu numva muri jewe binyeganyiza kandi n'abandaba barazi ko nkijijwe ndi umukristo normal nyene agwa n'intambara za misi yose mugabo vraiment je prie aussi Mugabo le livre t'a donné l'envie. cyane n'ubu nibaza ko nkirimo kandi ndatera intege naje abandi yuko gusenga urondera ubushobozi bwa mpemu yera ni sezerano Imana yaduhaye kandi vy'ukuri vyarabaye muri kahise k'ishengero mu isezerano rishasha turabibona mu bizera ba mbere mu binjana bitatu vya mbere no muri kahise kakurikiye kandi n'uyu munsi burya barahari Nizeye ko tuzobana turi kumwe mufite ibibazo mushobora kwandika muri commentaire mukalikinga iyi video kandi mukayisangiza n'abandi Imana ibahezagire. Ntimutinye kuko so